Niteka ridasanzwe gusubira guhura namwe mu biganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Peaceful Entertainment and Media. Sangwa ikaze muri ikino kiganiro twabateguriye cuno munsi. Nkuko vyama ubashikiriza bino biganiro bica kuri runo rubuga rwa YouTube Peaceful Entertainment and Media ni Tikoro. Nije ndabibashikiriza akaba ari na jewe nabibategurira. Muti mbega psikologe uyu munsi waduteguriye ikiganiro kivuga kuki. Kwigenekerezo rya gatandatu ukwezi kwa kane Uburundi buribuka uwahoze ari umukuru w'igihugu c'u Burundi, uwo nawe si uwundi yitwa Cyprien Ntaryamira. Uyu munsi rero muri ino video turagaruka ku mateka y'uwahoze ari umukuru w'igihugu c'u Burundi Cyprien Ntaryamira. Turaza kubabwira aho yavukiye, turaza kubabwira naho yize, amashure yize, turaza kugaruka kandi n'igihe yaja ku butegetsi kugira ngo ashobore gutwara igihugu c'u Burundi. Hanyuma tunababwire n'iminsi yatwaye igihugu c'u Burundi. Turavuga kandi ku rupfu rwiwe rutangaje rwabaye kwigenekerezo rya gatandatu ndamukiza umwaka w'igihumbi kimwe amajana 994 igihe yari mu ndege ari kumwe na Perezida w'igihugu c'u Rwanda yitwa Juvenal Habyarimana. Iyo ndege ikaba yararashwe irasigwa hafi ya Kigali igomba ishike ku kibuga c'indege. Rero bandanya mubana natwe muri ikino kiganiro, ukaba utari bwagire subscribe kugira ngo uzobandanye ubana natwe mu biganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube. Uraza no kugira like, ugire na comment hamwe na partage kugira ngo ikiganiro kizoshikire abantu benshi. Reka rero tumira amateka toya turaje tuce tuza mu idonido rya akino kiganiro. Turasubiye kubaramutsa, sangwa ikaze mu idonido rya akino kiganiro. Nkuko narimejeje kubibabwira, uyu munsi nabateguriye amateka avuga ku wahoze ari umukuru w'igihugu c'u Burundi, akaba yitwa Cyprien Ntaryamira. Cyprien Ntaryamira yari umuntu yitaho cane ivy'inyigisho, yize amashure mu gihugu c'u Burundi, hanyuma aja akwiga muri kaminuza yiga ibijanye n'uburimyi agriculture. Akaba yari inzobere mu bijanye n'iterambere ry'uburimyi. Murumva yuko Cyprien Ntaryamira muri kaminuza yagiye kwiga ivy'uburimyi, ico twita agriculture mu rurimi rw'igifaransa. Akaba rero yari inzobere mu bijanye n'uburimyi, mu bijanye n'iterambere ry'uburimyi. Yagiye ku butegetsi asubiriye uwahoze ari Perezida w'igihugu c'u Burundi Melchior Ndadaye. Nawe akaba yari yishwe mu gihumbi kimwe amajana 993. Aho ngaho rero muca mwibaza muti mbega Cyprien Ntaryamira yoba yatwaye igihe kingana agute? Ntaryamira yatwaye igihugu mu gihe gitoya cane kingana n'imisi itarenze 60. Nukuvuga yatwaye igihugu amezi 2, ariko nubwo cari igihe gito yari afise intumbero yo kugarukana amahoro mu gihugu c'u Burundi, naho vyari ibigoye ko murazi yuko igihugu c'u Burundi inyuma ya Melchior Ndadaye vyari bigoye cane, umutekano wari muke mu gihugu c'u Burundi. Rero uyu Cyprien Ntaryamira yarafise intumbero yo kugarukana amahoro mu gihugu c'u Burundi icose. Yapfuye ryari? Aho ngaho muca mwibaza muti mbega kutubwiye yuko yatwaye imisi 60, yoba yapfuye bigenze gute? Nari nabibabwiye mu ncamake, Cyprien Ntaryamira yapfuye mu buryo buteye agahinda. No kuvuga igihe yapfa hari kwigenekerezo rya gatandatu ukwezi kwa kane umwaka w'igihumbi kimwe amajana 994 ari mu ndege yari kumwe na Perezida w'igihugu c'u Rwanda. Iyo ndege ikaba yararashwe irasigwa hafi y'Ikigali, hafi y'ikibuga c'indege, iri kwiragerageza kururuka ku kibuga c'indege mu gihugu c'u Rwanda.
yari kumwe rero n'uwari perezida w'igihugu c'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Abo bose bakaba baciye bitaba Imana muri ako kanya nyene. Biravugwa yuko uyu Juvenal Habyarimana hamwe na Cyprien Ntaryamira bari bavuye Yarusha mu gihugu ca Tanzania mu nama bari barimwo, hanyuma niko kuca baza mu ndege y'u Rwanda igeze hafi ya Kigali. Iyo ndege ica iraraswa, abarimwo bose baca baracikana, baca barapfa. Ndege imaze kugwa baca barapfa. Yari perezida rero w'igihugu c'u Rwanda yitwa Juvenal Habyarimana hamwe n'uyu Cyprien Ntaryamira. Ico gikorwa cabaye intandaro y'ibihe bibi mu gihugu c'u Burundi hamwe no mu gihugu c'u Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga binini. Guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 994 abantu barashoboye gucanamwo mu gihe iyo ndege yari ihejeje kuraswa. Aba perezida babiri bamaze gupfa, haciye hakurikira ubwicanyi buteranye ubwoba mu gihugu c'u Rwanda hamwe no mu gihugu c'u Burundi. Murumva yuko inyuma y'ivyo iryo yicwa ry'abo baperezida ivyo bihugu bibiri byaciye bigira ingorane zikomeye cyane. Cyprien Ntaryamira ni umwe mu bategetsi b'u Burundi batwaye igihe gito cyane, ariko amateka yiwe aribukwa cyane kubera ukuntu yapfuye n'igihe igihugu carimwo ico gihe. Murumva yuko amateka ya Cyprien Ntaryamira ategerezwa kwibuka, kuko ugiye kuraba intumbero yari afitiye igihugu c'u Burundi yari intumbero nziza, intumbero yo kugarukana amahoro. Rero uyu Cyprien Ntaryamira mu gihugu c'u Burundi yibukwa nk'intwari, yibukwa nk'umuntu yari afise ivyiyumviro birashe. Yaragaruka kandi cyane kuri discipline, yaragaruka ku ndero. Yarayifuza yuko ugwaruka rw'igihugu c'u Burundi rwokura rufise indero, rufise discipline. Nukuvuga no mu bategetsi b'igihugu c'u Burundi yarayifuza yuko bogira indero, kwifata runtu bakagira discipline. Uyu yari perezida w'igihugu c'u Burundi, mu perezida yatwaye ikiringo gitoya, yatwaye iminsi itarenze 60, aca aza akugandagurwa ari mu ndege y'u Rwanda ari kumwe na perezida w'igihugu c'u Rwanda yaratwara ico gihe yitwa Juvenal Habyarimana. Rero hakaba heze imyaka 32 uyu perezida yahoze ari perezida w'igihugu c'u Burundi Cyprien Ntaryamira yibukwa nk'intwari. Rero kwigenekerezo rya 6 ndamukiza imyaka yose turibuka iyi ntwari Cyprien Ntaryamira. Ngira ngo mwarabonye kwigenekerezo rya 6 ndamukiza ukuntu yibutswe, mwarumvise ibyahavugiwe, haravuzwe amajambo menshi cyane yerekana ivyo uyu mu perezida yashira imbere kugira ngo igihugu ukibandanye gitekanye, kugira ngo igihugu gitere kija imbere. Nivyo nashoboye kubategurira psikologe nijene nabateguriye kino kiganiro kigaruka kuri uyu perezida yatwaye ikiringo gitoya ariko yibukwa nk'intwari kubera yari yashize imbere kugarukana amahoro mu gihugu c'u Burundi, kubera ari we yari yasubiriye Perezida Melchior Ndadaye nawe yari yagandaguwe mu 1993. Reka duhure mu kindi kiganiro. Imana ibahezagire. Ndashimiye wewe washoboye kumviriza akino kiganiro kuva mu ntango kugera hano ukigeze. Imana iguhezagire. Ndashimiye nawe umaze kugira subscribe kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Reka ndagushimire na wewe uciye wibuka kugira subscribe. Ugire subscribe kaba wakunze kino kiganiro, ugire like, tugirire kano ka like uzoba ukoze cyane, hanyuma udushirire na commentaire ngaha muri commentaire tubwire ico woba uzi kuri Cyprien Ntaryamira. No kugira partage kugira ngo kino kiganiro gishikire abantu benshi bashoboka, kugira ngo nabo bumve uyu yahoze atwara igihugu c'u Burundi Cyprien Ntaryamira. Rero naho utaha mu kindi kiganiro. Imana ibahezagire. Merci beaucoup.